bakunzi ba televiziyo ya Nori Pentes no Event TV turabaramukije abandi turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ko abari kwaradukurikirana bari muri Afrika turizeye ko amasaha atari namwe n'abari mu Burayi rero turabahaye mwiriwe na mwaramutse nkuko mubibona muri studio muri kumwe n'umukozi w'Imana Prophete Ferdinando Bamuwiha rero abari ko baradukurikirana muciye kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi Facebook Twitter, LinkedIn, Instagram, Periscope n'iyindi mihora turabahaye kaze abari ko baradukurikirana bari ku maekara yabo baciye kuri bwa buhinga bwa none bwa antenne parabolique bakanze kuri chaîne ya Nori Pentes Event TV namwe turabahaye kaze nkuko rero mwabibonye turi muri studio ya kane ya televiziyo Nori Pentes no Event TV niyo turimo twaramukanye uyu munsi dutewe iteka nkuko mubibona n'umukozi w'Imana muri studio mukozi w'Imana turaguhaye kaze kandi turakuramukije ego naje ndabaramukije mu izina rya Yesu ego urakoze cyane bakunze rero ba televiziyo ya Nori Pentes Event TV nkuko twababwiye murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana uyu mukozi w'Imana twamuhaye kaze muri studio kandi yabaramukije ariko twagomba tumusabe abanze yidondore Gildas kaze widondore abariko baradukurikirana kuri televiziyo yacu nitwa Niyonguru Gildas nkaba ndongoye ministère yitwa CCN Christ au centre des nations ikorera kuri YouTube gushika hamwe no kuri Facebook ikorera kuri YouTube no kuri Facebook Christ au centre des nations Gildas ninde abatakuzi abariko baradukurikirana kuko abariko barakurikirana imonesha kure yacu ubu mwanya mvugana nawe n'abantu benshi ndabona abari mu Burundi abari mu Burayi abari kwisi yose bariko baradukurikirana mbega Gildas ninde Niyonguru Gildas ni umuntu akiri muto jeune umwana w'umusore mu bisanzwe nizeje ni civile kuri Université Lumière ama bivanye n'umuhamagaro office ndatangura ndakora munye aho sengera nkorane hamwe n'abandi muri Église Saint Temple nduwo muntu majambo make mufunya gerageze murakoze cyane ngo umusaza mukijijwe ego turakunda Yesu cyane gose murakunda Yesu kandi murakijijwe Gildas turanezerewe cyane ndumva ko Gildas ufise kazoza keza mbega Gildas ni giki mu buzima bwawe ukunda kikwempressiona ko mbona umujene abantu benshi baravuye mu vy'Imana abajene benshi ubasanga muri za karaoke abandi bibereye muto mbega ni giki cyatumye Gildas wewe uhitamo kwakira Kristo mwami mukiza mugingo bwawe kugira ngo umukorere umuvugire umwamamaza mu ijambo rimwe kera ituterakizwe tudufise ibintu byinshi dukunda cyane gose aho dufise passion umunsi mako tuzokira umupira tuzokira basket ikindi gihe tuzoba stari rurangiranwa ariko tumaze guhura n'umwami Yesu ubuzima burahinduka duca tubona iyindi ntumbero shasha y'igituma turiho ngako inosi nico gituma kuva uwo munsi ubuzima bwanje bwaciye bufatana n'ikintu catumye Kristo ava mu ijuru akaza mu isi nico uno munsi tuko turakora ikintu nkunda ikintu ushaka gushikako nukuzana benshi bashoboka ku mwami Yesu nukuzana benshi bashoboka ku mwami Yesu Gildas urakoze cyane watubwiye ko ufise ministère usanzwe urongoye ministère Christ au centre des nations mbega Gildas iyo ministère musanzwe murongoye mwavuze ko kuri Facebook na YouTube mbega yaje gute byavutse gute muri mwebwe ko mbona muri abajene mwavyumvire gute Imana yaganiye namwe gute kugira ngo cyo cyumbiro mugishireho mbere gushika yaho mbona ministère irikirabuka cyane kuko na ejo nariko ndaraba ministère Christ au centre des nations nsanga ni kintu cagutse byoba vyaje gute mwavyumvire gute byaje gute muri mwebwe ingene byatanguye sinovuga ngo ni gitangaza kinini cyane gose usibye ko mpembuye yamurikiye mu mutima wanje ibijanye n'ibya kino gihe ingene bimeze umuko mu byumva ni Christ au centre des nations na hantu ibintu byose bituruna kuri Kristo na hantu inyigisho iri centre cyane gose kuri Kristo Yesu hama ikindi naco catumye ivyo bintu bibaho kikamwe mu yaraka gikuza muri jewe ni tuko turabashi uno musi yose iri ku marezo sociaux nivyo turiho turi muri église ariko twese muri église ntituzoba ba pasteur abantu bose bakijirijwe nibishobora ko bazoca batangura amashengero bakore kuko Bibiliya ivuga neza Yoweri yavuze ati mugihe cyanyuma zosuka mpemu yera kuba ari n'umubiri bose eska bazosuka ko mpemu yera ugakoreshwa ibitangaza abandi bakavuga ubutumwa abandi bakagira gute imbeka bose bazoca bakora amashengero naho rero natanguye kugira umutima navuga naho ndi muri église ifise uburongoze ko ndashobora gukora ikindi kintu navuga ati ko église la majorité y'abantu bose bizera no munsi buryo barakoresha amarezo sociaux ndavuga ubu inumva ni gihe cyo gutangura gukora ku marezo sociaux kugira dushikire benshi bashoboka
niwo mutima rero wasunitse kubwo kugira icyo duterera mu mubiri wa Kristo kugira dushobore gufashanya twese hamwe n'abandi benshi bariko barakora uyu munsi. Urakoze Gildas, urakoze cyane, ndumva ko icyumviro cyaje muri bo bari icyumviro cy'Imana kandi gikomeye. Ikivugo cyo kubwira abantu benshi ubutumwa bwiza ubazana kuri Kristo ni nayo ntumbero Kristo yamuzanye ngaha mwese, kwari kugira ngo abantu bave mu byisi barimo bamenye ko by'ukuri hari indi Mana, hari Imana ishoboye, hari Imana ikora. None Gildas, ko mbona uri muto, ndabona ukiri umujene kandi gucisha ibiganiro nk'abijya twabonye ku marezo sosiyo, kuri Facebook na YouTube bitwara uburyo bwinshi, bisaba amakamera, bisaba abakozi. Mbega byoba byaje gute? Muba mufise uburyo amikoro mufise kugira ngo ibyo bintu mushobore kubikora nayahe? Gushika ubu nta bantu bahari tuko turakorana, ariko ikintu gihari ni umutima wo kwitanga umuntu aba afise muri we, akavuga ati ndatanga sacrifice kubwa kino kintu. Mu buzima busanzwe je nababwiye mu engineer, birashika ugasanga umuntu yakoze kujya ku ruhande hama agaca yinvestisha mu bwami bw'Imana. Ndizera neza ko tutariko turatakaza naho tutararonka abantu badusupportinga mu gikorwa cyo turakora. Gushika ubu sinavuga ngo ndi kumwe na naka, hari umuntu ari nyuma yaje ariko arafasha gukina gutya gusa, usibye ko abafasha hari abashigikira, hariho n'abashigikiye n'uyu munsi ko bakanshigikira, ariko novuga nk'abantu nofata ngo abapartenaire, abantu turi kumwe bashobora kwati igikorwa tuzogishigikira. Gushika uyu munsi nabo turi kumwe, uyu munsi ni mu buryo ndiko ndakora kandi ndizera neza yuko Yesu ari kintu arakora. Ego karatsinda ngo mbega turi kumwe n'Imana ni gico tugwana kandi ngo vyose ni Kristo, nko avuze ni Kristo au centre des nations. Kristo ari hagati, byose bitona kuri hagati. Nyamba tuko dukorera umwami azobidushoboza. Ariko rero uratubwiye ijambo rikomeye, uratubwiye ati gushika uyu munsi n'aba partenaire mfita kandi ndacyari umujene, ndumu engineer, hari gihe ngenda nisumamwo hirya no hino. Mbega nka wewe usanzwe Imana asize mu icyo cyumviro cyuko hovuka iyi ministere online Christ au centre des nations, ni zihe ntambamye uri kurahura nazo, uri kurabona mu gukora uyu murimo w'Imana? Ni zihe ntambamye cyane, ni ke cyifuzo wifuza gushikako muri kazoza kugira ngo benshi bashikirwe n'ubwo butumwa bwiza? Intambamye ndiko ndabona uyu munsi izazi ni nyene, murabizi yuko vision sans financement c'est un rêve. Indoto vision yihari ntihabeho financement abari indoto itazofishitse. Ubonye nambamye hari ni yahe, ni gute usanga umuntu ariko ari ingene asubira gukora ama appareil, mbega ama appareil avahe, utanga main d'œuvre, uriha ama montage, ibintu kugira tushobora kubibriya bisaba ama mega tu ntambamye rero sinovuga ngo ni yindi, kubera ko umwami Imana yaduhamagaye dutera turiko tuje imbere. Intambamye si yindi, intambamye si mu buryo bw'umwemo, ariko intambamye ni mu buryo bwa financement, ni mu buryo bw'abantu bashobora gusupporting. Intambamye ni uburyo mu ijambo rimwe gerageje kuvuga mu mfunyafunyo, ni uburyo, niyo ntambamye mbona yonyene gushika uyu munsi. Urakoze Gildas, urakoze kandi turagushimiye. Bakunzi ba televiziyo ya No Repentance Movement TV muri kumara dukurikirana, ndabibutse ko turi kumwe na jewe ni Prophet Ferdinand Banguye hamwe n'umukozi w'Imana Niyonkuru Gildas. Ego mwumvise rero ko Niyonkuru Gildas asanzwe ari umurongozi wa ministeri imwe Christ au centre des nations. Murumvise ko afite intambamye nyinshi cyane, bivanye n'uburyo buke, bivanye n'imirimo agenda akora. Birumva ko adafise hirya no hino, ariko arakoresha ingufu ziwe, ariko akoresha vy'ukuri amasengesho ari kumabi kugira ngo Kristo agire icyakoze, abwirize ubutumwa abantu benshi bashoboka. Gildas, turagushimiye kandi turagukengurukiye. Ariko imbere yuko turangiza nagomba nongenda kubaza akabazo kamwe unkundire. None Gildas, abariko baradukurikirana nk'abajene nkawe cyane abakuze, kuko abantu benshi bazi ko ivy'Imana ari ivy'abatanu, abantu bashaje, ni ivy'abantu bakuze, si ivy'abantu babajene nkamwebwe mu kigoera mu gifite imbaraga zo kugenda kuri beach, kugenda ku dancing. Ni ikihe kintu wobwira abajene ba kino gihe kugira ngo Kristo by'ukuri abe muri bo? Cyane ni kintu gihe wobwira abavyeyi bafise ugwaruka cyangwa abamama n'abapapa uyu munsi wobabwira kugira ngo nabo Kristo abe mu buzima bwabo, Kristo abe mu ngo zabo, Kristo abe muri ministere zabo, Kristo abe mu ngabire zabo, Kristo abe mu mirimo yabo? Ikintu nashaka kubabwira ni kimwe mu bintu bimwe bitangaje, ndukungene Imana yarungitse umwana wayo wenyine agatangura gukora n'abakiri muto. Abantu bakiri bato nagenda bamenyeshe kandi nongere ndanabibutse kandi yuko ministere Yesu yatanguye afite imyaka 30, umwana w'umusore akiri muto.
icyo nubabwira ni icyahe nuko impamvu ya buno buzima turiho ntihagaze ku myaka dufise nta n'igihagaze ku byifuzo by'imibiri yacu neza cyane abantu bamaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza turafise inumbero turiho bitavanye n'imyaka dufise ikiriko kiraduhagurutsa uno munsi ntigihagaze ku myaka dufise gihagaze n'ikimana yashize mu mitima yacu Yesu ari mu bugingo bwacu hari icyo ariko aradusinikira gukora atisoza imyaka dufise ikintu rero nobwira abantu bakiri bato bakora dukurikirana muri mwanya n'icyaha nuko nababwira ati nimba bamaze kuba ubuzima bwabo Yesu nk'umwami n'umukiza abo bari bonohera ku bwa mbere nuko iki ari igihe cyabo cyo guhaguruka kwamamaza inkuru mu nkomezi bagifise uyu munsi kuko ku myaka 60 ibyo bakora bafite imyaka 20 gushika kuri 40 kuduga kuva ku 60 ntibazoba kiko barabikora ikindi naco nobwira abantu nabo bazi yuko turi ngaha kwiyamisha gusa ubuzima bwacu bene uwahe ibyo byose sinobashira kikosa cyane gose kuko baracane mu kutamenya icyo nobabwira nabo bari baradukurikira no munsi bakaba tarizera Yesu nk'umwami n'umukiza icyo nobabwira ni cyahe reka nababwira ngo bongere basubize amaso inyuma biyumvira impamvu yo kwaho kwabo biyumvira igituma bariho uyu munsi bongere basubize amaso inyuma bibaze iyo bariko baraja kuko Yesu araza vuba nibwo ubutumwa bwiza dufise no munsi twabwira abantu Yesu araza vuba kandi azoha impera abantu bose bariko baramwizera uyu munsi abantu bazozuka bamwe bazozukira kumaramara abandi bazozuka kunezera ubutumwa bwiza dufise rero uyu munsi suko abantu bagiye gutunga suko abantu bazokubwa neza tuko tuvuga ubutumwa bwiza butanga ubugingo budashira niyo ibihe byo mu isi byonyiganyika abantu bako baranyumva rero uyu munsi nta kindi numva nababwira abatara ubuzima bwabo Kristo bamuha ubuzima bwabo kuko ni wowe wenyene soko y'ukuba kwabo ndumva mu majambo make no bivuga mu mfunyafunya muri ayo majambo Gildas urakoze cyane Yesu aguhezagire kandi aguhezagire cyane ariko uravuze ngo abatara ubuzima Kristo araje kandi abo bantu bari mu mugabane w'abana n'Imana nerega Gildas hari abantu benshi bari kwaradukurikirana hari abataramenya Kristo uyu munsi mubabwira iki mbega nike wafasha nk'abari kwaradukurikirana abantu bifuza kwakira Kristo muri bo kugira ngo baronke identité chrétienne identité y'abana b'Imana kuko abataramuhaba nk'uko abivuze abo nta mugabane bafise ku munsi w'amateka bazokirirwa ku mateka nabo gutabwa muri Gehinomu hari abantu rero benshi bari kwaragukurikirana hari ko akumvise hari abijambo rikeje gufata uyu munsi ariko bararindiriye icuri bakorere bagenda uko cyangwa ukora iki abantu bariko baradukurikirana bo batarizera Yesu nk'umwami n'umukiza ikintu cyonyene nefise cyo kubabwira ni cyahe hariho impamvu nyinshi abantu bihaza kudasenga Imana hariho impamvu nyinshi abantu bo nyene bisubiza inyuma bakabona ko badakwiriye ariko biriya tubwira umunsi umwe inkuru y'umwana w'icangazi uwo mwana w'icangazi ngo ariyumvira wenyene aravuga ati iri birakwiye ko subira kwa data ikintu nobwira umuntu ariko aramurikira muri umwanya n'icyaha akaba atarizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe ariko kandi akabazi kaba mu byaha kuko abantu barazi iyo bakora ibyaha barabizi baramenya ko bakora ibyaha bakumva ndetse n'imitima yabo na Bibiliya bivuga ngo mwisuzuma mwe mwimenya okay nico gituma niko ndabwira naho kwaradukwirikana mu mwanya uyu mwanya ngo ugira umutima uciye bugufi haleluya bwongere wira navuga ko icyatumye umwana w'Imana heshurwa no kugira ngo akize kandi azimure abantu bose barazimiye no kugira ngo agire ikigongo Yesu bose mwigaje kugira Nikodemu ngo icyatumye umwana w'Imana heshurwa kugira ngo acuru ubanza bari mu isi ariko no kugira ngo abakize umuntu yaba azi yuko ariko arabaho ubuzima butakwiriye nagira namubwira ngo nareke kuraba ku buzima budakwiye ariko arabe icimana yakoze nibwo tumwana mufitiye no munsi Yesu ayapfuye azira ibyaha byawe Yesu yapfuye nta kindi yacatumye apfa ni yapfuye kugira habwe icubahiro atarafise yapfuye kugira ngo yitwe uhambaye gusuma uko yarari ariko yapfuye azira ibyaha byawe uyu munsi rawe kurankurikirana nagira nagura ngo uce bugufi mu mutima uvuga ati mwami Yesu ndagomba kuguha ubuzima bwanjye uyu munsi niyo gunda gufitiye uri kurankurikirana muri uyu mwanya Yesu yapfuye azira ibyaha byawe niyo wizera ubuzima bwawe buracunguka reka ubishoboye ahantu uri urashaka kuri mu nzu ushaka gukoresha telefone urashaka kuri mu cyumba uri muri saro nibigutereshone naho wawe wicaranye n'abantu usubiramo n'amajambo mu mwanya mutoya uvuga ati mwami Yesu menya neza ko ni umunyabyaha kandi wewe wapfuye uzira abanyabyaha ujambo ryawe rimbwiye ngo ni we mukiza w'abantu kandi nanjye menya ko nashobora kwikiza ndaguhaye ubuzima bwanje ndaguhaye ubuzima bwanje umize izina ryanje urifute mu gitabo cy'urupfu ujyanike mu gitabo cy'ubugingo ni mu izina rya Yesu seze nizeye ndasenga mu izina rya Yesu Kristo ngo ingabire itangwa inyuma yo kwizera ariyo mpemu yera ize mu mutima wawe kubwo kwizera kwawe kandi Imana irushiye kwizera kwawe uyu munsi ucize cyane mu cyasha amen Gildas urakoze turagushimiye cyane turashimiye bene data bahejeje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo abariko rero baradukurikirana ndabibutse ko twari mu kiganiro Christ au centre des nations hamwe n'umukozi w'Imana Prophète Ferdinando Bankwiha na niyo nkuru Gildas rero bakunzi bimbonesha kure ya No Repentance No Event TV turabashimiye cyane aho mwariko maradukurikirana muri abari mu Burundi abari mu Burayi abari ku isi yose
turabakengurukiye mwebwe mwadukurikiranye mukizera iri jambo kandi mwakurikiranye umukozi w'Imana Giridase twagomba tugusabe urangize usengera abantu bose bari baradukurikirana kugira ngo n'ugwaruka namwe ugwaruka nkawe ufata ijambo tuve uyu munsi muri studio bafashe ingingo y'ikintu kizima nico bagiye kwiyemeza kugira ngo Kristo by'ukuri aganze muri ago Mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo turashimiye izina ryawe ryera turashimiye n'ingabire y'agakiza iboneka muri Kristo Yesu ndasenga ubunyene mu izina rya Yesu Kristo abantu bose bako baradutega amatwi abantu bose bako baradukurikirana mu izina rya Yesu Kristo ngo ubuzima bwawo wongere bunagure ubuzima bwawo bwongere bukomezwe umuntu agwaye umukize umuntu adendebukiwe yongerwe inkomezi mu izina rya Yesu Kristo Mwami ndasenga ngo ubuzima bwongere busukwe imbabazi zisukwe ku bantu bawe Mwami Imana mu izina rya Yesu ijambo ryaravuga ngo nta muntu n'umwe ashobora kuza kuri wewe kiretse data amugukwegeye ndasenga mu izina rya Yesu Kristo ngo Mwami Imana data yongera gukwegera ko amahanga yose ashobora kuvuga runene tuko turavuga ndetse n'abandi bose badashobora kuruvuga mu izina rya Yesu Kristo turasaba ubuntu bwawe turasaba imbabazi zawe ishimwe n'icyo komeze kuba ibyawe kandi turasubira n'umugisha mu izina rya Yesu Kristo no repentance no heaven TV mu izina rya Yesu Kristo ngo wongere usuka ubuntu ugira imbabazi mbega kubereka mu myaka izitora sa satellite mbega kubereka mu myaka izitoshika kwisi yose mbega kubereka mu myaka izitovuga mu ndimi zose ndasenga ngo libere ubuntu mu izina rya Yesu Kristo ubuntu bwa financement ubuntu bw'abakozi basobanutse ubuntu bw'abavuga butumwa ubuntu bw'abakozi b'Imana bazoshika hano bagahindura amahanga urakoze ko mva gusenga ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen amen Giridase turagushimiye cyane turashimiye bari ko baradukurikirana mwebwe mwese muhezagirwe ndize ko Giridase ubutaha mu kiganiro cyo kuwa mbere nk'aya mango tuzokongera tukakwikora ko ukaza tukongera kubana namwe mu kiganiro Kristo au centre des nations ego murakoze cyane rero mwebwe mwese muri kudukurikirana turavuze ngo naho ubutaha turashimiye umukozi w'imonesha kure atakwihana nta juru Jonas yadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije nka Boaz kugira ngo amajwi ashobore kubashikira n'amasanamu Yesu abahezagire na ubutaha murakoze Giridase murakoze cyane